Ugeze kw'ibarabara ry'Icenda ahari sitasiyo bita Musumba iri hafi yaho bita kuri Dorsal, uhasanga uruja n'uruza rw'amamodoka canke amapikipiki menshi bisanzwe bikora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu batonze muri ico kibanza baje kurondera igitoro ca magendo. Nk'uko amakuru atangwa kandi akemezwa n'abanyagihugu bo muri ako gace, bavuga ko igitoro gikoreshwa cinshi kivanwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imodoka zo mu bwoko bwa Probox. Gishikamye kuri ico gituro kigaheza kikadandazwa ku giciro c'umurengera n'akagwi gahari gasanzwe gakora ako kazi karongowe n'uwitwa Ramazan uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Hari imisore y'imbonerakure idandaza ico gitoro ca magendo zirongowe n'uwitwa Rama canke iyo sitasiyo Frodesi ngaho muri Bukirasaga. Uhageze uhasanga umugwi w'abantu bitwa yuko badandaza igitoro ca magendo, mbere ugasanga n'imodoka ziratonze zihagaze aho. Izo modoka zigenda zikanwa ibitoro ku masitasiyo canke zikagikura muri Kongo, bagaca bakivugidura ngaho hantu bakakidandaza ku kinju imwe, bakaba bayidandaza amafaranga inoti ibihumbi 22 canke 20. Kubw'isoko ryacu aho mu Kinama rivuga ko uretse ko ako kagwi kikikamukiza mu gusahura abanyagihugu muri urwo rudandazwa rwa magendo, ukaranihayagiza ko kadashobora gukomwakomwa kuko gakorana na bamwe mu nzego z'igipolisi. Hari amakuru twashoboye kuronka avuga yuko boba bakorana n'igipolisi cyo mu Kinama, kuko ugiye kuhahagarara badasanzwe bakuzi naho ko bari akandi kantu uhazanye kitwa ngo ni gitoro, baca guhamagara igipolisi. Mugabo kubera bo basanzwe baziranye n'icyo gipolisi cyangwa mukuru zone ya Kinama, bakavuga yuko ata hantu na hamwe ushobora kubajana. Mu yandi majambo ngo barikomeza. Muri kino gihe rero abanyagihugu begereye aho kuri sitasiyo ya Musumba babasaba abajejwe intwaro n'inzego zibijejwe gukurikiranira hafi ico kibazo, kugutinya ko n'ico gitoro ca magendo gisanzwe kibikwa mu mazu y'abantu gishobora guteza ingorane mu kibano.